bakunze ikiganiro nyisha amareresi murahawe ikaze turabona mu kijina mwiro bivanye naho muherereye uno munsi twagize ibako ryo kuba turi kumwe n'umukinyi w'igihangaye je namwitiyange kwa komeye cyane amaze gukora ibikorwa byinshi cyane nga mu gihugu wose undi nawe mugiye kumubona mu kanya gatoya ni Kiza Joseph bakaba mutazira kimo ko bandera amazina menshi atandukanye ariko reka tumuhe atwidondore kaze mutama wacu tubaha murakoze ariko zina bamaze kurivuga nirijya nyene ntarindi rihinduka ni Kiza Joseph. Hama Kiza Joseph tumumenyereye nk'umukinyi w'amareresi mu Burundi akora akazi neza cyane kandi aguma hindagurika kuko biboneka yuko abimerita. Muri make Kiza Joseph ninde abantu bariko baragukurikira bashaka kumenya neza? Kiza Joseph ni Kiza Joseph nyene nirihinduka nta nakamanyu karivako kuri iryo zina. Rero muri rusange musanzwe ndumukinyi w'amareresi kandi yiyemera nzi nico ndiko ndakora icari cyo nkabanzi ni kugira nshikane cinematographique mu Burundi ndifuza ko ishika imbere cyane aho twari tugeze. Nk'abantu bashaka kumenya idonido aho wavuye kugira ngo winjire mu mwuga byagenze gute kuko turabona yuko uguma ukora cyane kandi izina ryawe rigeze kure bashaka kumenya neza neza Kiza Joseph yavuye hehe ageze he yifuza gushika ko Kiza Joseph ni sanzwe ndumukinyi w'amafilme natanguye ndi nkina amateatre byo kwishuri n'ibindi urabona ko ibintu nyamaze imyaka myinshi muri mu narenza agira ubuhanza ntabamenye inzuginge nkuko abarundi babivuga ariko rero ni ibintu byankuriyemwo ariko maze gukura urazi ko ubuzima bwindagurika ugeze mu myaka 40 uranace nifuza ko ndabijamwo nsubira kubandanya umwuga wanje gushika none munsi rero nkaba ndabimaze mu myaka irenga 8 kandi nkaba ngeze ku ntambwe ishimishije gose kuko mu byo ndiko ndakora ndatanga inyigisho ku bantu benshi cyane. Mu bantu baramuye cyangwa bazamuye ireresi ndundi uri muri bo kuko ireresi ndundi ntizari zwizwe ntizaboneka ntizagaragara aho bamwe mu bihugu bimwe byavuga ati ngo mu Burundi nta bakinyi b'amareresi bahari mugabo mwebwe mwaje nk'inyishu y'ibibazo by'abakinyi b'amareresi kuva utangura gushika kuri no mwanya nakahe ka kunguko umaze kubikuramwo? Kunguko ni munini cyane kuko bwa mbere na mbere message buri kuratangira shika iyo nakunguko ka mbere ka kabiri uramenywa n'abantu benshi bakamenya ingabira bafise ubwa gatatu ni yaba mu kibano canke mu babanyi canke mu hirya no hino mu gihugu baramenya ati uyu ni yinde naho urenganye umva rero ku gikorwa tugezemo muri filme ndundi ni intambwe ishimishije cyane kuko biraboneka ko nabandi bace kuva aho dutanguriye bace batangura umuvuduko turabona ko hari abadamu barasiga bavyifatamwe neza barakora bigashimwa bikorwa ubu ndabona ko biriko biragenda neza cyane muri filme ndundi. Okay, hama nk'amareresi menshi wagiye ugaragaramwo inzira idashika uguhemuka naho itarasohoka hakaba n'iyindi mwakiranye n'igihangange Kidumu Kibido Kibuganizo none nk'ijya filme kugira ngo umuronke Kidumu dusanze tuzi ko ari umukinya akomeye cyane muri East Africa mwoba mwamuhemvye gute? Mu Burundi iby'impembo nibyo ariko rero Kidumu kumuhemba nta mpembo tworonka tuhari kumuhemba kuko uravye n'abamuzana ngaha kugira ngo agire concert bisaba uburyo bwinshi rero na Kidumu yabikoze mu bushake kwifuza ko nawe nyene yogaragara muri film kwerekana tara uko naharirimba kuko menye ko Kidumu ari umukomedien ego kandi akaba n'umukinyi w'amareresi nkuko mwabibonye bigaragara rero nta mpembo ikomeye cyane ahubwo n'ubushake yakoze kugira ngo aze gukina amareresi mbere nje nakamuntu mutera ubu nuko yosubira kugaragara muri filme byo bari byiza gusumba kuko nta mwuga udakiza sofo kuroga gusa. Okay, hama mutama waje nk'inyinshi ibibazo by'abakinnyi b'amareresi mu Burundi. Hama ikindi kibazo ngira ndakubaze sikindi nakahe kamaro cyangwa agaciro umukinnyi w'amareresi afise mu iterambere ry'igihugu cyacu kugira ngo n'abategetsi bazo bariko barakurikirana bino bikorwa
bazoroshyiramo ishaka ryinshi cyane kubikurikirana kuko babona yuko ufite akamaro kanini cyane mu iterambere ry'igihugu. Ubwa mbere na mbere umukinyi wa filime afise akamaro kanini mu iterambere ry'igihugu, nka kujya kumu atlete, nka kujya kumukinyi w'umupira, nka kujya ko bakinyi bandi badasanzwe. Urabona ko mu Burundi twatumenyereye ninde cyane, ariko no munsi urabona ko filime iriko irafata ibendera mu gihugu cy'u Burundi. Mbere tukaba twifuza yuko filime y'u Burundi nayo yotangura kugaragara mu makungu, kuko biraboneka yuko filime ndundi ziriko zirakora cyane kugira ngo igihugu nacyo nyene gitere imbere. Umva rero umukinyi wa filime arafise akamaro mu kumenyekanisha igihugu mu makungu, nka kujya kw'abandi babigenza. Benshi abakinyi b'amareresi baridoga cyane yuko nk'ivyo bakora barabura aho babijana, nta n'isoko ihari. Sinzi mwebwe murashaka kubibira akabanga ko mwe muguma mukora cyane? Twebwe tuko turakora gose, kandi ubwa mbere nushobora kudangaza ivyo utarimo. Ubanza kurima, kandi nka kujya k'umuvyeyi nawo uno munsi yibaruka akabura umwana ntareka kutavyara. Hari abantu bifuza ko bakinye filime imwe ukaza wumva ngo nta soko yabonetse. Bisigura yuko isoko banza kuyirondera wewe nyene. Ubwa mbere abantu ntibakuzi, cyo ni cyambere. Ubwa kabiri bakeneye kumenya message uri kuratanga iyari, kuko ari abantu batanga message zitandukanye. Ubwa gatatu bakeneye kumenya uyo mwimbu uri kurarondera ufise kunguko nyabaki mu gihugu. Umva rero mu gihe wewe ugize filime imwe, nta na lancement wagize, na conference de presse wagize, ugacu usohora filime ugacu ushira kuri YouTube, iyo YouTube yawe nta nabandi igihumbi bariko ngo filime y'u Burundi niriwe ngo nirari. Nukuri abo bantu bo banza bakaraba mu kuvuga iyo mvugo. Je mbona ko filime iriha irariya, kuko kuri ubwa mbere hari abantu babona ko kuri ari amafaranga. Kuri ya filime se amafaranga. Ubwa mbere na mbere uramenywa na message uri kuratanga, nka kujya ko umuntu yandika igitabo akandika ubuzima bwiwe cyangwa ubuzima bw'ikintu kanaka yabonye, aba ari message ari karatanga. Rero iyo filime wowe ushaka kwikuriha ari message uri kuratanga, ari impanuro uri kuratanga, umva yuko sinzi ko abantu bose bazoza kugira ngo bahanure babanze bakuriye, sinzi byari byo. Aho rero uca urugurura kabine ukaza urakoreramwo kugira ngo ureke gutanga iyo message kuri filime, uyitange ku bantu bazokwitura hanyuma bakuriye amafaranga, nka kujya kuba psychologue n'ibindi. Ariko namba ari message uri kuratanga kuri filime, kora abantu bamenye ibikorwa uri kurakora, hanyuma bya bikorwa bizokurihe selon n'ingene wowe uri kuravyamamaza wewe wenyine. Twebwe akarorero filime twasohoye za mbere amasende n'amaflash twabitanga kuri gusa. Abantu bakamenya eske twaragenda muri ville ugafata amasende ku mabisi tugaha abantu bakaraba, bakagenda bakaraba. Uno munsi tugezaho filime yacu bayikurikirana ku mwanya kubera ubwo buhinga twakoresheje, naho nyene twabwenge burarahubwo twabukuye hanze y'igihugu. Hama ni ibikorwa byinshi biriko birakorwa, mugabo hariho bimwe mwabaye nk'abanyoteza abantu abakunzi bakurikirana. Ariyo nka ireresi yitwa Uguhemuka, tweruka kuyibona gusa iyo bita trailer yayo coming soon mu ncamake, ariko gushika kuno mwanya ntiturabona, ntirasohoka, kandi abantu bariko bayisaba ku bwinshi bayinyotewe. Nuhe muco wotanga? Filme Uguhemuka ni filme iriko irakora neza, turashima ibikorwa iriko irakora, na cyane cyane ni filme yaramaze guhera. Kandi ni filme yabanje gushorwa hanze y'igihugu. Abarundi rero bamenye uko twebwe tuko turakora cyane. Mbere tukaba tuko turadondora muri Netflix kugira ngo turabe yuko nayo nyine Burundi nayo ngomba kubamamara biciye muri Netflix, kuko ni igikorwa kidasanzwe iri kirakora rya filme mu ba diaspora b'Iburaya bari hanze y'igihugu. Rero turashima ibikorwa iri kirakora rya filme, hama abarundi nabo nyene nibayitege vuba, nitwaheza kwikura hanze y'igihugu tukaza, hanyuma abarundi nabo bazoyibona, tuzoyibashikiriza bayibone nabo ngene mwiza, kuko ni filme twakoze mu igezweho mu buhinga bwa none bw'ubu.
Tuko turayiraba na publicité yayo ni film iryoshe iboneka ko izoryoha cyane kandi iri ku rwego mpuzamakungu. Rero ikindi kibazo nagira ndakubaze Mutama, mukora ibikorwa byinshi kandi byiza bisukubuye no vuga ati muri mu bambere ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ariko tugerageje kuraba amahiganwa aba ngaha muri kino gihugu cyacu ntimwigera muyajamwo. None vyo biva kuki mwoba mugaya ukuntu zitegurwa canke mugaya gahembo canke hari ibindi bintu nyene muba mubona bitabashimishije? Kamaze mweke ari ibintu bimwe abarundi botegera no gwakarorero gatoya. Biratangaje kubona ugenda gukora film iri plus de 5 millions 10 millions ugaza wumva umuntu wa mbere awe umuriyoni cyangwa amajana harura nk'ikintu nk'icyo ahubwo no kugaya film genda vyesa kagayo kandi abo bantu sinza bari bo babikora iyo abanda no bamenya neza no bashikira nkababwira nti mureke kugaya igikorwa c'abantu kuko nta kuntu je no genda gukora na court métrage barazi ubuhinga bicamwo abakinyi kuriwa kwambika n'ibindi ukaza wumva ngo mbere n'ibibanza birarihwa ubu ukugira ukiro film ari bisaba kugenda gufata maison de passage n'ibindi ukaza wumva ngo meilleur film bibumba amajana 2 umviriza ko kagaye ko kugaya abantu ukabashira no musi y'ikirenge kubera kugaya ibikorwa by'iwabo. Nukuri je nibaza yuko iyo abana bo bakora filme bakaja kuri tele bakaraba ingene biruhisha n'inguvu bisaba no kwiyumvira nibogaya ibikorwa by'umuntu ahubwo ivyo bikorwa n'ukuri namba leta dofata mu maboko ico kintu nibabihagarike kuko hari umunsi ivyo bikorwa bazobura turabe ko nabo bazoshira ko gwabo hanyuma filme yagiye gukora ku mamiliyoni hanyuma zoca yihemba ibihumbi amajana 2 cyangwa amajana 5. Ego nukuri jewe kuri filme ziwanje ako kagaye narakansi nzotanga message kuri bene gihugu babikurikirane ndabiye RTNB ndabiye BTV ndabiye Rema TV abene gihugu babirabe bitabanje guca muri izo higanwa kuko iyo higanwa n'iryatunganywa neza tukabona yuko ataka mwana wa mama na mpinga yanje birimbo canke babicishe mu zindi nzira tuzovuga duti reka rero tuje mu higanwa mu bandi kuko naho ntazoronka jewe haronke umucineaste wundi yakoze neza kuko kugira ukore neza film ndababwiza ukuri bisaba uburyo utagira amafaranga ntushobora gukora film. Rero abo bantu rero si histoire umuntu agenda gutora mu yarara ukaca ugenda gufata ico gikopo ukacoza ukacushora ngo nakujya kugira igikopo c'amazi ngo ndashoye. Filme isaba ubundi buhinga isaba izindi nguvu ndahanuye abo bantu babikora n'ukuri babihagarike sino batabihagaritse babinyanyure atari uko abantu bariko baraca ubwenge ejo bazokora ivyabo hanyuma nibahamagaza filme babure n'umwe abitaba hanyuma bazokwikebuka. Ariko twashaka nkeka gutahura dutahura gutandukanye burya festival iba ariyo kumenyekanisha ibikorwa by'umuntu canke n'isoko umuntu aja kudandaza ko igikorwa ciwe kugira ngo aronka ayo mafaranga y'agaciro nk'uko mwari ko murabisigura. Jewe nibaza yuko sinzi ko ari isoko sinzi ko ari kumenyekanisha ibikorwa nibaza ko ico kibazo yaba naramaze kukijamwe nari kugisiguza bakakimbwira ariko rero mu gihe ntaraja muri ico gikorwa mwo kibaza bene ivyo babiraba hanyuma barashobora kucishura kuko iyo abari isoko bari kurangura iyo abari kumenyekanisha ibikorwa by'abantu kugira ngo barabe uwakoze neza naho botanza gahembo gakwiye. Muri ivyo vyose rero nta nyishu je no tano bitangira kuko byabingora. Yego.